amasakoshi yari afise kuko yari afise ibintu byinshi ndabisunika ndamubaza ati nyanicubahiro mbega urafise abaje kugutora aravuga ngo ya ndambwira ati narinje gutegera madame nkundira ndabishira mu modoka hanyuma cyo tumurindira gutyo cyo gutwara ndabishira mu modoka hanyuma turahagarara gato yajya ku kibuga cy'indege aranyitegereza mu maso abonye ibyo mpeje gukora arambarira ngo wewe Burundi bwose bwoba igihugu cy'abahanuzi. Hariho ibyakozwe, hariho ibyabaye, hari intambwe zagiye ziragenda kugira ngo bikunde tugire no kenekerezo rya 29 z'ukwezi kwa gatatu y'umwaka wa 2025. Izo navyo namenyesha yuko igenekerezo rya 29 z'ukwezi kwa kane 2024 hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niho haba iyemegwa ry'inama y'ubwepiskopi yakarere kubwepiskopi ku Burundi. Inyuma y'imyaka myinshi yari iheze iyo ntebe yaratakaye bivanye n'ibibazo ishengero ryagiye riracamo. Hanyuma ntivyahereye ngaho igenekerezo rya 18 ukwezi kwindwi 2024 mu ntara ya Gitega nyene ngaha dukoraniye no munsi nho habaye inama y'ishengero yo conference annuelle maze harabaho ivyo bise nomination canke igena ry'abazokwitoreza intebe y'ubwepiskopi ariho haciye hagenwa rero babiri kuko nababwiye ubushize Reverend Lazare Bankorunaze hamwe na Reverend Emmanuel Sinzohagera ari wagira yimikwe kuba umwepiskopi uno munsi. Hanyuma igenekerezo rya 15 z'ukwezi kwa gatatu nyene kuturimwo 2025 hariya i Johannesburg muri Afrika y'Epfo niho haciye haba rero igikorwa cyanyuma citorwa ry'umusenyeri ariho rero byagiye birangira maze musenyeri Emmanuel Sinzohagera aratsinda ku majwi 80 kwijana. Rero uno munsi igenekerezo rya 29 kuno kwezi kwa gatatu niyimikwa ndetse nibisikanye mu mabanga na mugenzi we musenyeri Daniel Wandabura. Hallelujah.
gukoresha metode y'ingene batunganya ibikorwa byabo. Bo bagira bati twebwe ntitubabona ko muri akagwi kejejwe canke ko muri abantu bari ivyanditswe vyera mu vy'Bibiliya, twe tubona buryo mukoresha metodiste. Mwebwe muri aba metodiste tuba tumwe mukoresha metode, ati muri aba metodiste n'ubu iryo jambo metodiste rica rirafata. Kaze abaza gukora muri ico gikorwa dusabe Dr. Theodore Umaze umutima bari hafi. waratiwe ibanga ryo kuba umwungere n'umusuku. And you have been now assigned as a bishop of the Burundi-Rwanda Episcopal area of the United Methodist Church. Ubu naho ukaba uhawe ibango ryo kuba umusenyeri mu karere k'ubwepiskopi k'u Burundi n'u Rwanda k'ishengero rya Methodiste ini. Ninde ashikirije Musenyeri Emmanuel Sinzohagira ngo ahabwe ikaze muri kano karere k'ubwepiskopi k'u Burundi n'u Rwanda? N'ubuzima bw'umwepiskopi mu nama y'umwaka y'u Burundi n'inama mfatakibanza y'u Rwanda, ndemeza ko Musenyeri Emmanuel Sinzohagera yatorewe iryo banga nk'umusenyeri w'ishengero Methodiste ini mu nama ya Afrika yo hagati yakoranye mu mwaka w'ibihumbi 2025. Hanyuma akaba yahawe amabanga yo kurongora akarere k'ubwepiskopi k'u Burundi n'u Rwanda n'umugwi ujejwe ibijanye n'ivy'umwepiskopi mu nama ya Afrika yo hagati. Kubw'ivyo rero ndashikirije iri shengero Musenyeri Emmanuel Sinzohagera amenyekanye kuri twebwe nka Musenyeri Sinzohagera ngo ahabwe ikaze muri aka karere yashikirijwe. Ishengero n'umuryango wabo bose bahamagawe n'Imana, batsindanishirijwe n'ubuntu kandi bakomejwe na mpwemu yera. Twebwe ababatijwe mu rupfu rwa Yesu Kristo tukazuranwa na Kristo mwizuka, turi bazima mu mubiri wa Kristo, aho mu nyuma tugaruka tugashimira Imana mu bikorwa bijanye no gusenga, kuba ivyabona, gushinga intahe no mu bikorwa. Umusenyeri yahezagiriwe igikorwa cyo kuvuga ijambo ry'Imana no gutanga amasakramento hamwe no guserukira Kristo mu busuku bwiwe mu gikorwa ciwe kidasanzwe cyo kuraba ubusho bw'Imana. Umusenyeri ahamagarirwa guhagararira ukwizera, kurondera ubumwe no gutoza indero ishengero ryose. Arahamagarirwa kandi kugendura no gushigikira ubuzima n'ibikorwa by'ishengero ndetse no kubishitsa intumbero yaryo kw'isi yose. Nk'umusuku w'ishengero ryose, umusenyeri arahamagarirwa kuvuga ubutumwa bwiza no kwigisha ukuri k'ubutumwa bwiza ku bantu bose b'Imana, kurongora abantu mu masengesho, mu masakramento ndetse no mu gikorwa cyabo cyo kuba ibyabo nabyo gushingira intahe Kristo ku isi, kandi kubw'ivyo bakubahiriza itegeko ryo guhindura amahanga bigishwa ba Kristo. Umusenyeri nuwo kurongora abantu bose bamujeje, arifatanya n'abandi mu gikorwa cyo kwatira abandi basenyeri, arahezagira abadiyakoni n'abapastori bashitse, hanyuma kandi agatuma abandi bakozi b'Imana mu mirimo mw'ishengero ndetse no kw'isi yose, kandi niwe agaburira ijambo ry'Imana, agatanga n'amasakramento ku banyeshengero
bamujeje. Reka rero uyu mwungere yahamagawe n'Imana yemere ivyo bikorwa hagati muri twebwe. Fashijwe n'Imana ndasezeranye mu bwizigirwa kumva no kuvuga ijambo ry'Imana no gutanga neza amasakaramentu nk'umupasitori n'umusuku wanyu. Dufashijwe n'Imana turasezeranye ko tuzokwifatanya nawe mu buzima bwo guhimbaza no gutanga amashimwe ndetse no mu gukoresha ubwizigirwa ubuntu bw'uburyo bwose Imana yaduhaye. Kubw'ubuntu bwa Kristo ndasezeranye kuba hagati yanyu mwigisha mu byo kwizera, umupasitori w'imitima, kandi mbe nk'igikoresho ku bumwe bw'umubiri wa Kristo. Kubw'ubuntu bwa Kristo turasezeranye kwifatanya nawe mu buzima bwo kwiga, mu kugabura ijambo abantu b'Imana no mu kurondera uko kuba umwe muri Kristo Yesu we ari ingabire kuri twebwe. Mu bushobozi bwa mpwemu yera ndasezeranye kuzobabera igikoresho mu bijanye no gusubiza hamwe no gukira, kugira ngo abo bose baremerewe n'imitwaro canke baruhijwe baze bashobore kwiyumva ko baruhutse kandi bashobore kunezerwa mu buzima bushasha muri Kristo Yesu. Mu bushobozi bwa mpwemu yera turasezeranye turi kumwe nawe kuzobashingira intahe Kristo mu bwizigirwa, dukorera mu butungane, twerekana imbabazi, kandi muri byose twamamaza umwaka w'umwami wo kwemererwamo. Ishengero twese tuvuge ngo amen. 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 Abuba wacu bakiri ngaha turirimbe indirimbo imwe gusa, mugabo igitero ca mbere citabiriza kugira ngo ibindi bikurikire. Indirimbo ivuga ngo izina ry'umwami Yesu niryo ryo kuremesha amagorwa yawe yose, rijane ahuja hose. Igitero ca mbere na n'icitabirizo, hama ibindi bikorwa bice bibandanya. Izina ry'umwami Yesu niryo ryo kuremesha amagorwa yawe yose, rijane ahuja hose. Izina ryiza tugeze ngaho muri iki gikorwa kigiye gukwirikira, twagomba dusabe abaza kudufasha muri iki gikorwa. Reverend Jean Créature Mbonimpa, Bishop Staff. Turabashikirije inkoni y'ubwungere. Can you applaud for the Turashobora gukoma amashi cyane. Turashobora gukoma amashi cyane. I officially hand over and Bishop Emmanuel take over. Ndashikirije Umwepiskopi Emmanuel amadosiye, the files of the Burundi Rwanda Episcopal area. Ndamushikirije ibikorwa, idosiye irimo ibikorwa bivuga ishengero rya Methodiste iri mu Burundi hamwe no mu Rwanda. And the ceremonial symbols of the guavo to this sacred office. And at this time, I want to declare that I'm no longer
the bishop of the Burundi Annual Conference and the Rwanda Provisional Conference, in the name of God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. nkabafashe n'aka kanya kugira ngo ndamushikirize n'iki kimenyetso nkaca namamaza yuko ntakiri umwepiskopi w'ishengero mu Burundi hamwe no mu Rwanda ku izina rya Data ry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. These items represent not only the authority entrusted to you, Bishop Emmanuel, ibi bimenyetso ntibisobanura gusa ubushobozi uhawe umwepiskopi wacu Emmanuel, but also the great responsibility to shepherd God's people with love, ariko kandi ni inshingano ihambaye cyane yo kuyobora ubwoko bw'Imana n'urukundo, wisdom, ubwitonzi and humility. hamwe no guca bugufi. God bless you as you shepherd God's people. Imana ibahezagire kandi izobayobore muriko murarongora ubwoko bw'Imana. Congratulations. Turabakeje cyane umwepiskopi wacu, amashi menshi, amashi menshi. Bishop Emmanuel, on behalf of the Africa College of Bishops, Muserukira ubwoko bw'abepiskopi muri Afrika, I hand over to you ndabashikirije the Bible igitabo cy'ijambo ry'Imana, upon which igitabo cy'ijambo ry'Imana our faith is founded. kigaragaza yuko ukwizera kwacu ari ikintu gikomeye cyane. Dukomere amashimana, dukomere amashimana. Hinduke mushasha mu mubatizo wawe kandi uduhindure basha mu mubatizo wacu. Amen. Musenyeri Emmanuel Sinzohagera, akira uyu mutsima n'igikombe maze utume dukomeza kwifatanya na Kristo hamwe n'ishengero ryiwe. Amen. Musenyeri Emmanuel Sinzohagera, akira uyu mutamana ube hagati yacu nk'umusuku w'abandi. Amen. Bishop Sinzohagera Emmanuel, Musenyeri Sinzohagera Emmanuel, take this towel, akira iyi mpuzu y'inyambaro, be our pastor, ube umurongozi wacu, umupasitori wacu, teacher, umusiguzi, preacher, umuvugabutumwa, encourage and support all baptized people uzotera intege kandi wongere ushigikire ababatijwe in their gifts and ministries, mu ngabire zabo no mu bikorwa byabo bakorera Imana, and pray for them without ceasing. kandi muzokomeze kubasengera ubudasiba. Amen. Amen. Dukomere Imana amashi, dukomere Imana amashi. Bishop Sinzohagera Emmanuel, Musenyeri Sinzohagera Emmanuel, take this book of discipline. akira iki gitabo cy'imitegekere y'ishengero, Guard the faith, ubungabunge ukwizera kw'ishengero, seek unity, urondere ubumwe, exercise the discipline of the whole church, uzotoze indero ishengero ryose, and supervise the church's life ukandi uzogenzure ubuzima and bw'ishengero, missions throughout the world. ibikorwa by'ishengero n'intumbero yaryo ku isi yose. Amen. Amashi menshi, amashi menshi. Nagomba mpamagare umuryango w'umwepiskopi wegereye hano. Bishop Emmanuel, Musenyeri wacu Emmanuel, you are not going to do this ministry alone. iki gikorwa ntimugiye kucikorana,
You are going to do this ministry with your dear wife. muzogikorana n'umutambukanyi wanyu, You are going to do this ministry with your children. muzogikorana n'abana banyu, You are going to do this ministry with both the laity and the clergy. muzogikorana n'abakozi b'Imana, abapasitori n'abarayike. As you continue with your ministry, Nk'uko rero mugiye gukomeza mu gikorwa cyanyu, I request you to always give God the first place in your life. nagomba rero ngo ndabasabe muzokome muha ikibanza cya mbere mu buzima bwanyu, Give your family the second place in your life. muzohe ikibanza cya kabiri umuryango wanyu, And do ministry. kandi muzokomeze mu gikorwa cy'Imana. Bishop Emmanuel, Musenyeri Emmanuel, your family is holding these signs of the ministry. umuryango wanyu urafise bino bikoresho bagiye kubashikiriza. As people from both the Burundi annual conference and Rwanda annual conference are witnessing. Nk'uko abasanzwe bari mu ishengero ryacu mu gihugu cy'u Rwanda no mu Burundi bariko baravyibonera. Use these signs among the people of the Burundi Rwanda Episcopal area. Ibi bimenyetso tubashikirije muzobikoreshe mu ishengero ryo mu Burundi hamwe no mu Rwanda. Of the United Methodist Church. Ishengero rya Methodiste ini. Faithfully administer discipline. Muzobikoreshe muciye mu bikorwa byo kwizera. But do not forget mercy. Ariko ntimuzigere mwibagira n'ubuntu. That when the chief shepherd shall appear, kugira ngo igihe umwungere mukuru niyerekanwa, you may receive the ever fading crown of glory. muzokwambikwe namwe ku mutwe igitsibo cy'ubwiza kitazoshira. God bless you in this ministry. Uhoraho Imana ihezagire igikorwa cyanyu mugiye gutangura. Amen. Amen. Mu izina rya Yesu Kristo, we mutwe w'ishengero, nezerewe no kwemera ndi kumwe namwe kandi ni muri mwebwe iki gikorwa cyo kwigisha ijambo ry'Imana, gutanga isakaramento, cyo kugenzura, kuganza no gukorera ishengero. Mpawe inkomezi n'urukundo rw'Imana, nkongera nkibuka ihezagirwa ryanje mu ibanga ry'ubwepiskopi, ndiyemeje kuzokorera mu bwizigirwa kandi abanyeshengero n'abantu b'akarere k'ubwepiskopi k'u Burundi n'u Rwanda nk'umusenyeri, mupasitori n'umugenzi wabo. Ishengero turafise ibyo tugomba natwe twemere. Twese hamwe tuvuga tuti ndi ku rupapuro rwa 19 mu Kirundi, programme yo mu Kirundi, ku izina ry'amashengero n'abanyeshengero turakwakiriye Musenyeri Emmanuel Sinzohagera n'umunezero n'amashimwe nk'umusenyeri n'umupasitori wacu. Tugusezeraniye kuzogusengera, tukugamburukire kandi tugushigikire igihe uzoba uriko uraturongora mu gikorwa cyo gusubiza hamwe twashinzwe twebwe twese. Aka kanya twagomba duhe ikaze, hanyuma twigire umwepiskopi. Twagomba duhe aka kanya Reverend Dynasty Kamaina kugira dufashe muri ico gikorwa. People of the Burundi Annual Conference and the Rwanda Provisional Conference, welcome your bishop. Banyeshengero b'inama y'umwaka y'u Burundi n'inama fatakibanza yo mu Rwanda, nimusanganire musenyeri wanyu. Tucigina tusanganira umwepiskopi wacu, reka dukoma amashyi menshi cyane. Louange adoration ducurarangire gatoya, baducurangire gatoya, twigina dukoma amashyi dutera impundu dusanganira umwepiskopi wacu. wacu ebubu turaryohewe imani izigufashe mu bikorwa byose uzakora
cyane. ubwo turifuza ko muzotubera abungere beza. Hariko amajambo yo muri Yohani 10 ku murongo wa 11 ngo ni jewe mungere mwiza, umungere mwiza yigura intama ziwe. Ntama iyo musanzwe mufise yari ntama isaragurika kuruta izindi, murareka izo zindi zose mugabo muragenda kuyirondera. Harimo intama muri Methodiste ini zasabagiye, tuzobasengera kandi tuzobafasha kugira ngo zose muze muzegeranye ntihagire n'imwe izobazimirana. Yesu abahezagire. Hanyuma twashaka gusaba aba inkahiri baba yegereze ko dushaka guca tuyibashikiriza, ariko kandi ca dusanga ububwiriza bwose burakwiye kurondera buri bubwiriza burondera intama. Hanyuma nk'umwungere muzoba mujejwe intama ari mu bubwiriza yerekana yuko muri bubwiriza mufise y'umukuku muzoba muragiye, koko muzoza muraba inka, muzoza mubona ishengero ryose mu Burundi, kandi uko muzoza mubona izo ntama muzoca mubona ububwiriza bwose ko muburagiye n'intama nyinshi. Rero twashaka dusabe kugira ngo ibyo twavuze turigire impamo tubashikirize inka. Iyo haba hari muri baba yoba muri bya bibondo byanyu hari uzi gukobereza, twashaka ace agenda akobereje, none tugende tuyibashikirize. Nyeriteka murongoye inama nshingamateka n'umutambukanyi wanyu nyakubahwa cegera c'umukuru w'igihugu, nyakubahwa mushikiranganje wa mbere ya leta y'u Burundi, mwubahwa muhuza w'abarundi, bubahwa muri mu biro by'inama nshingamateka na nkenguzamateka, bubahwa bashinga amateka namwe bakenguza amateka, nyakubahwa mama Burundi nako muntunge, nyakubahwa mama buntu mwahoze umutambukanyi wahoze arongoye igihugu cyacu Burundi, Petero Nkurunziza, bubahwa basenyeri mwaje kwifatanya natwe, bakozi b'Imana. Nagira ubwa mbere by'ukuri ntaraje mu bintu byinshi, manze nsabe imbabazi kubera ko cyane cyane ndasaba nyir'icyubahiro mu gice cy'u Burundi, kuko nzi amabanga menshi afise, tukaba tumutwaye umwanya ungana uko. Ariko rero muvyeyi ko watwemereye ukaza kubana natwe, turakwinginze ugwiza imbabazi, hama ubandanye kutwihanganira kuri uno munsi w'umunezero. Murakoze cyane muvyeyi. Nsanzwe nkunda kuririmba, kandi kuri uno munsi mwonyemera nkaririmba akarimbo kamwe gusa. Iryo rinzanye nukuvuga ko wakoze wagize neza Mana, ijambo rimwe gusa Mana, iryo rinzanye
ubukengurusi bwanje muri iyo ndirimbo nyiri cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'umutambukanyi wanyu bene iteka bubahwa mwese nagomba mu nkundire mfata akanya ko gushimira Imana umuremyi w'ijuru n'isi ku buntu n'imbabazi yatugiriye akatwongera uyu munsi tukaba turi bazima ndabinginge iyo Mana tuyikomera amashi mu nkundire mfate kano kanya nkengurukire bivuye ku mutima nyene icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'umutambukanyi wiwe nkengurukire nyene iteka umukuru w'inama nshingamateka n'umutambukanyi wiwe nkengurukire nyakubahwa umushikira cy'umukuru w'igihugu nkengurukire nyakubahwa umushikiranganje wa mbere nkengurukire abo mwese muri hano umwe wese mu cyubahiro n'iteka Imana yamuhaye kubona mwemeye mugaba imirimo yanyu turazi ku munsi nk'uyu imirimo yari ihari ariko mwemeye kuza murabihebera uyu munsi banyeshengero ba Methodiste ini ndabasabe dukomere amashi bano bubahwa bano banyecyubahiro bacu kubera umwanya wagiye ndagerageza by'ukuri kuvuga bike ariko ishengero rya Methodiste ini mu Burundi uno munsi riranezerewe sivyo ga yemwe banyeshengero ko munezerewe rero mushimire Imana mu kuguma amashi
imbere yuko nza gufata akanya ko gushimira nyene icubahiro umwepiskopi Bishop Wandabula Daniel yaramaze imyaka turongora, nagomba ngaruke gatoyi kuri kino civugo c'uno munsi. Icivugo twahimbarije ko bino birori tugisanga mu gitabo c'umuhanuzi Yesaya igice ca 60 ku murongo wa mbere. Haguruka ukayangane kuko umuco wawe ushitse kandi ubwiriza bw'uhoraho bukaba bukurasiye. Aya majambo ari mu mugwi ugira gatatu w'iki gitabo yerekana igihe cakurikiye Abisirayeli bavuye mu kinyago. Iki gihe Yerusalemu hari harasambuwe ibintu bitifashe neza na gato. Niko guhamagarira Yerusalemu guhaguruka igakayangana. Bavukanyi mukoraniye hano mu nyumve neza, nibisigura ko ishengero ryo mu Burundi no mu Rwanda tuvuye mu kinyago abanama na gato, ariko hari imyaka myinshi twamaze turi mu njyane, kandi izo njyane zatumye ishengero risubira inyuma, haba mu buryo bw'impwemu eka no mu buryo bw'iterambere riboneka. Ibyo nyakwigendera nyenicyowe Musenyeri Ndoricima Jean Fred yari yarubatse hari byinshi byasambuwe, ibindi navyo abantu baravyitwarira babigira ivyabo. Ishengero ryari mu bibanza by'imbere mu mwaka w'1980 risigara ribarizwa mu kibanza c'150. Imibano hagati y'abavukana irasambuka, amacakubiri arasasigwa indava n'ayandi mabi ntiriwe ndavuga. Ariko kubera ko Imana yamara umwizigirwa ntiyahevye ishengero ryayo. 2018 ishengero ryarasubiye hamwe, maze turakomeza igikorwa c'ubwiyunge, aho by'ukuri twavuga ko twagisozereye mu mwaka wa 2021 mu masengesho twakoreye i Kayero. Arenagira ntere akamo abanyeshengero ba Methodiste mu Burundi no mu Rwanda ko aboba bakiri inyuma bonyaruka kugira ngo duhagurukire rimwe twubake ishengero. Turazi kandi ko ibihe by'amatora twari tumazemwo iminsi bicanishamwo abantu, ariko kandi umuntu wese arafise uburenganzira bwo gushigikira uwagomba. Naco gituma k'amatora yaheze akaba ari jewe natowe, nagira nsabe abanyeshengero bose batari banshigikiye baze twubaka ishengero. Umwepiskopi wanyu nagira ntere akamo abubahwa ababwiriza, abapastori muri hano kugenda kurondera izo ntama zazimiye, maze izemeye kugaruka mu ruhongore. Ndabisubiyemwo, izemeye kugaruka mu ruhongore muze muzakire. Twibukanye ko umunyeshengero wese azi paruwasi yiwe yanditswemwo, tumusaba gutumbera muri iyo paruwasi yiwe, maze ashikira abarongozi, maze nabo babitunganye nk'uko amategeko y'ishengero abisaba. Turafise n'abapasitori bake bari barahagaritswe kubera imyifato yabo, n'abanyene ndabateye akamo kuri uno munsi kugira ngo umwe wese ku gatwe kiwe yoba yifuza gufatanya natwe urugendo rwo kubaka ishengero, ko anyandikira nk'umwepiskopi arongoye kano karere kugira ngo ivyiwe bize vyigwe n'akanama kabijejwe. Duhamagariwe guhaguruka tukakayangana, haba mu buryo bw'impwemu eka no mu buryo bw'umubiri. Tukirindiriye kuja mw'ijuru, duhamagariwe guhaguruka tugakora ibikorwa by'iterambere mu maparuwasi, mu bubwiriza, gutyo mu kurindira ko dushika mw'ijuru, mu ntumbero yo gushigikira bimwe biboneka yo na kazoza yo kugira Uburundi igihugu cifashe
muri 2040 igihugu giteye imbere muri 2060 umurundi wese agire icajya kandi umufuko uronke amafaranga. Yani cyubahiro umugwica cy'Uburundi twagira tubamenyeshe ko muri iyo ntumbero ishengero rya Methodiste ini rishigikiwe n'igisata GBGM twamaze gutanguza umugambi wo kurima ibihoke mu kiya cyose cya Kumoso kugira ngo tuze dushinge ihinguriro ryo guhingura amavuta ariko kandi dukore n'ibifungurwa by'ibitungwa. Turitega yuko inyuma y'imyaka 3 yani cyubahiro tuzobatumira kuza kugurura uruganda rudasanzwe tuzoba twatanguje muri kiya cya Kumoso. Nagira kandi mvuge ngo iyi myaka narimaze ni muri ano mabanga yo kurongora inama nkenguzamateka nararonse akanya ko kugendera amashengero atandukanye kandi ivyo biri mu nkingi ishengero rya Methodiste ini dukorera ko gukorera mu bumwe n'ayandi mashengero. Niyemeje kubandanya gukomeza ubumwe n'ayandi madini n'amashengero kugira ngo vy'ukuri tubere igihugu cyacu ijwi ry'ubuhanuzi. Ndemera yuko hamwe amadini n'amashengero twoshira hamwe inguvu mu kwigisha abayoboke bacu hoba impinduka zigaragara mu buzima bw'igihugu. None barundi bene wacu konzi twama twidogera abacamanza ko baca imanza nabi bagira iturire, mbega bajya abacamanza ntibinjira mu madini n'amashengero yacu? Ndongozi z'amadini n'amashengero muri hano, ico ni igikorwa cyacu guhindura bajya abacamanza les vrais disciples de Jésus Christ. Niba abavyukuri abigishwa ba Kristo bazotunganiriza neza abarundi bose babituye. Imbere yo kurangiza nagira mfate akanya hamwe no gushimira Imana ingene yanzigamye mwino myaka 22 maze mwino shengero. Byukuri njinjira mwino shengero nta mugambi nari mfise wo kuzoba umusenyeri. Icyo ndibuka yuko mu mwaka w'1996 nari mu gihugu cya Kongo nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka twari kumwe turiko turahunga. Nagize isengesho rigufi cyane ndavuga ngo Mana niba nkura muri no shamba nkiri muzima nzogukorera. Iryo sengesho nasenze mu mwaka w'1996 niryo by'ukuri ryampaye umwete wo kwishura Imana ivyiza yankoreye ndi muri iryo shamba rya Kongo. Imana irafise ingene itegura buri muntu wese abamufasha gushira mu ngiro umugambi imufitiye. Nanze akarorero kuri Yosefu, Imana yamuteguriye bene wabo kugira ngo bamudandaze. Imutegurira Potifari kugira ngo amugure amujyane muri Egiputa. Itegura muka Potifari kugira ngo amushirishe mu gasho. Ariko kandi itegura n'abakozi ba Farao kugira ngo bafungwe hanyuma bahura na Yosefu Karosi, umwe muri bo arakabagwa kugira ngo igihe kigeze abari bazobwira Farao yuko ari umusore w'umuheburayo yamurotoreye inzozi gutyo abone gushitswa mu masezerano yiwe. Muno rugendo nagira by'ukuri mu bantu benshi isinzi bakoreshejwe n'Imana, mu nkundire nshimire abantu batanu. Uwa mbere ni umudamu wanje, ndaza kumuvuga ko hanyuma. Ariko uwa kabiri ni nyakwigendera yani cyubahiro Petero Nkurunziza, kuko niwe wa mbere yatangiye kumpamagara izina rya Musenyeri. Ndibuka 2019
naramutuye icyifuzo ndamumenyesha ati by'ukuri nyanicyubahiro nk'uko musanzwe mundongoye mu mugambwe burya rero abanyeshengero barifuza yuko no kwitoreza kuba umusenyeri. Arambarira ngo pasito reka kujyana n'ibishobisho by'abanyeshengero mwirigwana, ati banga ry'ubusenyeri uzoribwirwa n'umuntu avuye kure cyane mutazinanye, ati rero shiba ibirenge hasi ntiwumve ibyo abanyeshengero bakubwira. Mu mwaka wa 2020 mu kwezi kwa kabiri haciye amezi ndwi niho ngiye ku kibuga cy'indege naca mpura na nyenicyubahiro umwepiskopi aturongoye yaraje gukoresha inama mu Burundi. Ico gihe nari umunyamabanga ntunganya bisata ajejwe iterambere mu mugambwe CNDD-FDD. Kiza kuri aeroport mbona arasohotse, hanyuma ndihutira kumwakira, ndamwakira amasakoshi yari afise kuko yari afise ibintu byinshi, ndabisunika ndamubaza ati nyanicyubahiro mbega urafise abaje kugutora? Aravuga ngo ya. Ndambwira ati narinje gutegera madame nkundira ndabishira mu modoka hanyuma cyo tumurindira gutyo cyo gutwara. Ndabishira mu modoka hanyuma turahagarara gato yajya kibuga cy'indege, aranyitegereza mu maso, abonye ibyo mpeje gukora arambarira ngo wewe ndakwitegereje uzoba umurongozi akomeye mu ino shengero. Ndamubaza ati kubera iki? Arambarira ngo uguce bugufi kwawe mbonye kurantangaje. Arambarira ngo ushobora kutavyemera kubera ko tadusanzwe tumenyeranye, ariko ibi ndakubwiye uzoba uyonesha amaso. Njanibuka ibyo nyanicyubahiro Petero Nkurunziza yari yambwiye mu kwezi kw'indwi ku mwaka wari imbere. Ndavuga ngo Imana iravuga, reka ibyo ndabireke. Uwa gatatu ngirashimire ni nyanicyubahiro Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi. By'ukuri nagenda babwire ngo Imana irazi guca inzira. Nyanicyubahiro Imana yarakoze kubakoresha kandi namwe mwarakoze kwemera gukoreshwa n'Imana. Bene icyubahiro mwese, bene iteka abanyakubahwa, umwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye, shengero mwese tugire Kristo. Yesu ashimwe. Imana se umukama wacu Yesu Kristo iheza gikwe. Fata icyicaro. Nyakubahwa mwese mu cyubahiro Imana yamuhaye, aka n'akaryo keza natwe ho kugaragaza umunezero dufise kuri uyu munsi. Turanezerewe cyane kandi hariho imvo zituma tunezerwa. Ese Uburundi bwose coba igihugu c'abahanuzi? Ese Uburundi bwose bwoba igihugu c'abahanuzi? Reka rero ndabakeze mwebwe bene ishengero Methodiste ini, ndabakeze cyane kuri iyi ntambwe ikomeye mushitseko. Ngo hari ibihe byo kubaka n'ibihe byo gusambura, hariho ibihe byo gutera n'ibihe byo kurandura. Turi rero muri cya gihe cyiza, kandi nk'uko mwabivuze mu kivugo cyanyu, umuco urarashe kandi turagiye tubona imbere gusa. Mwaraciye mu bibazo kandi murazi ko na jewe byaramvunye, ko mwabitangwa n'icyo ndabarongoye byaramvunye. Murazi ko nagerageje nk'aho umuhanuzi, ab'Inyabugogo baravyibuka, ab'Inyabigogo baravyibuka, no guharuka rwaho ruravyibuka, duhanurana kuko Imana ni imwe rudende. None ndabakeje cyane kuko
iyi ntambwe mushitseko irahambaye. Nkeze bimwe vy'imvamutima Musenyeri Sinzohagera Emmanuel, ndagukeje cane. Ega nkuko bivuze naje ndavyaye, kuko Musenyeri Emmanuel urabizi uko twarabanye kuva kera, uravyibuka tukiba hajya mu Gasenyi twarabanye turamenyana gushika aho dukorana. Urya Musenyeri Emmanuel mubona je ndamwiteze ko vyinshi cyane. Twarakoranye, murazi ko umugambwe CNDD-FDD ari iryo soko ry'amapolitike ari mu gihugu, ko n'umugambwe uri ku butegetsi. Nimwe bamubona imigambi y'iterambere turiko turarangura uno munsi, turi babiri nje twataye guteka umutwe twiyumvira ico kiza Burundi. Urya mugambi w'iterambere ry'u Burundi wo kuva mu 2018 gushika mu 2027 twawuteguriye hamwe, turawukora neza, turagira igitabo, turagira tagishikiriza umukuru w'igihugu. Nimwamubona budufise ijya mbona kazoza, mumenye ko intango yahereye dukora urya mugambi, duca turabona tuti none mbega ni mu 2027 duhejeje hazocakurikira iki? Turagira intambwe ku yindi. None rabo budugeze aho abarundi twese dufise imbona kazoza iyo tuja. Murumva yuko rero ndamwiteze ko vyinshi, niteze vyinshi kw'ishengero ryanyu rya Methodist, niko mwamutoye ngo abere indongozi. Igihe twashinga amakoperative twari kumwe twiyumvira ingene abarundi bogira urunani mw'iterambere, kuko nta terambere rishoboka abenegihugu bose batagize urunani. Muze mubaze hose aho bateye imbere, igitangura ni urunani. Kubona iyo muca kugira urunani, twari kumwe. Ndazi neza yuko rero ishengero ryanyu mugiye kuba akarorero mw'iterambere, muri kumwe na Musenyeri Sinzohagera Emmanuel. Ndazi yuko mugiye kuba akarorero mw'iterambere. Hariho ijambo nama ndiko ndabatekerera iminsi yose, cane cane mwebwe mu mashengero. Ntibikwiye gusa ko muvura imitima, mutegereza kuvura n'imibiri, kuko umuntu atafunguye naho uravuga ntiyumva, ushonje ntiyumva naho uvuga gute. None muzokwigisha batabumva? Nico gituma mutegereza no kurondera ibibabumba ku mibiri yabo. Umuhanuzi umutumwa Paul yarabivuze neza, ayatanga n'akarorero ati muribuka yuko ndi ngaho iwanyu twakora ijoro n'umurango kugira ntihagire n'umwe turemera muri mwebwe. Ati none ubu natanguye kumva rero ingene vyifashe, hariho ibinebwe mwishira kuvuga amajambo gusa, mwisuka mu vy'abandi, ngo none rero kuva ubu udakoze no kurya ntaki. Iryo jambo murigendereko. Narasavye amashengero yose, mufise ugwaruka, mufise imihari, umuhari wose no bumuhari wo kugwiza umwimbu. Abaririmbyi mwese igamihari, nimwaba mutarabona uburorero, nama ntanga karorero mugende hajya hirya mu Mutoyi, murabe ingene bateye imbere kubera paruwasi. Aho nariko ndatembera mu gihugu ndaba ivy'aba abenegihugu ariko barakora vy'iterambere, narabonye umusaseredoti yampimbaye cane. Ntaraba ngo uri umupolitiki ari umukatolika, yigisha amakoperative hajya hirya mu Rusamaza.
atanga akarorero muri paruwase k'iterambere akongera agaca yigisha n'abenegihugu bari aharongoye ataravye amadini. Namwe ntimugenderere mugiye kwigisha abametodisiti gusa, igisha bose abo mu kibano muri kumwe kugira mudugire rimwe. Urya mugambi mufise narawukunze cane, umugambi wo guteza imbere igiterwa c'ibihoke. Kijya n'igifungurwa ngirakamaro ko kizana amavuta kikongera kikagaburira n'ibitungwa. None rero twebwe ku rwego rw'igihugu mumenye yuko turi kumwe, mubimenye turi kumwe, turi urunani. Ubu nta mutware n'umutwarwa, twese ni kugira urunani gushika tuzobona igihugu c'Uburundi ari igihugu cifashe, igihugu giteye imbere kandi bizoshoboka. Turi kumwe twese birashoboka. Ndabakirije rero kuko murose umuhizi, nzi neza kandi nzi ko tuzokorana neza. Amabanga yo kurongora inama nkenguzamateka yarayakora akongera akora n'amabanga yo kubarongora mu ishengero. Nta nkeka twebwe ku nzego z'igihugu natwe tuzokwama tumukeneye, tuzogukenera. Ntaho uroye uri mu Burundi, uri mu Burundi. Hariho ivyo hejeje kuvuga ngo politiki, ubutagira politiki ntako banzibuye. Nta muntu n'umwe kuri iyi si uyinjiye ko ubaye umunyepolitiki. Wanabivuze neza. None hari umuntu bose abarundi bose tubahimiriza gutora, none utora imigambwe yose, hari aho utora, none ntuhegamye. Abasoda baratora kandi bari mu migambwe, barahengamira ku mugambwe. Baba abasaseredoti baja gutora none batora umugambwe, bahengamiye ku mugambwe. Nimumbaze ngo nuwuhe, muga nta numwe yobesha ko atari umunyepolitike kuko araja gutora. Ibi tuyo twakora ibikorwa vy'iterambere si politiki, politike de development. None wocu uvuga ngo ko yamuka ku mugambwe CNDD-FDD sinshaka gukora no hava sanga akoreye umugambwe CNDD-FDD. Oya, twece dukeneye nuko abenegihugu bagira ubuzima bwiza mu gihugu kandi ata numwe avuyemo.